murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Beho icyo kimoto cyo cavuye he? Uzi muri amafaranga yacu. Ubu rero mugabo yagize ko nabije jewe. Ibyo ryo mutanguye. None wovuga ko akanya waroza amafaranga yo kugura imoto nk'iyo. Oya, none ndababatse. Ubutunzi bwanje mwebwe murabutse. Nutisigura imbere yacu. Uzokwisigurira ahandi. Wewe twaraguhinywesha uri mufunga kiwani. Byahavuye bigenda gute? Ndebasha ko gitatanyitaba. Aritavye. Allo boss. Allo boss. Erika nawe usiga uri boss. Usiga unyikanyiza izine wibaza ko woroshe wewe. Oya shefu ibyo gutebura bireke habavye. Habavye. Yego kabisa. Ibyo ni biki? Kuko nego rasubwoba. Ego kabisa ubwoba bwo ndabufise ngiye mbona convocation insanga hamuhira hamuhira irondera wewe basha jewe nyene kandi ntuhabwo bibaza ngo biroroshe yareka kucukumira ibyo ntibibereye umurengero vraiment none uburengero ubwira hari ico buza kumfasha niba nta muri yombi funderi ibyo ndakwemereye ubwo bwoba hagarika ubunyene nani convocation wibaza ko bisigura ko bacaguta muri yombi ibyo ahera usanga ndabizi neza urashobora kwitaba ugacu ubwiramwo ntugaruke genda witabe ubanze wumve kwanza icyo baguhamagariye ico ndakizi ndazi ko ari baba actionnaire bagiye kunyitwarira none biranditse ko kuri iyo convocation cyane n'ibiri kuribwira oya ntibyanditse ko mugabo ndazi neza ko atakindi bandonderera obriza fonde wowe banza witabe sibyo hanyuma uraza kumbwira icyo baguhamagariye yego telefone iguma yuguruye umviriza shefu jewe ndazi ko ari ivyo kubera baraje ngaha kugariza bambwira ko naba nonkije ibyo nabemereye bazonyitwarira reka niyo ngurane okay reka dufate basi ko ari byo none aho cucukumira aho uri kucukumira kubera bajya ubu nuko utari wabongene bari barakaye ahubwo mbwira ahubwo ko ndabigenza nyabuna umviriza yego barakara bareka kibage nta bwoba bantera uranyumva abantu nkabajya wewe ubu nabo bapfungisha none kuvuga ngo nk'abantu nkabajya banyitwariye ku bintu byumvikana wumva no bakura agatwe imbere yumviye none ndakubaza wowe rero nta na kimwe ubona wokora kugira ngo bashire hasi jewe prema ntacyo mbona ereka barafise icerekana ko amafaranga bayampaye niyo ngurane urumva barantsinda none ubibaza ko udashobora kubategeka kandi babifise umviriza rero bamuca ubwenge ufise inoti hajya uba ufite byose guteka mota sinahuye hakahuye oya nukuri none uyu yagutumye ko si umuntu nkawe mama shahu wewe rero wantumye ko ntumutse kanza gusatsi uwo ari we wese abonye inoti ndaza aracunya reka witwa brigadier toto wewe ntuzi wariwe uranuzi wewe naho wosara nta giturire yakira niyo ngurane funde ahembwa ngahe wowe genda ubupfumbatisha akanoti kabona urumva ndazi kuza gutaha uri kuratwenga
Journaliste, ni uri? Bibasha. Umuntu we watanze n'izina ninde? Urinde wewe? Ni Jean Toromeo, munyamuteye kuri izini. Ejo nashaka kwibariza. Ni wewe? Rega narinda kuziburya izina gusa njye ntarinzi. Karibu cyane shika. Urakoze. Ndatombe ko ndanagusanze. Abo? None warunkeneye cyane nyene byihuta. Yego. Hari inkuru mwacije kuri Kani Web TV itangiwe cyane. Inkuru itakuryoheye. Iyo nkuru gamana yanjerekeye iki? Ariko shapu journaliste ndakubaza. Ndakumva. Uri umurengero? Mvuriza rero. Tukira hafi tutarashika kure. Nimbuje kumbaza ivy'inkuru. Aho ndi umujournaliste ivyo burengero ntaco biza gukora. Ego ndabizi kuri umujournaliste. Mugabo uri umurengero nkanje. Okay. Bandanya numva ico ushaka gushikako. Bigenda gute ngo uje ngaho utere amashugu umuseruko uvuge ko gasore yaronse isoka bikwiriye. Nenda kubaza. Mu gihe ari ukuri ushaka ncendeka kubivuga ngo ni kwera ari umuseruko. Nukuri gute kandi tuzi ko ari kinyoma cyambaye ubusa. Hari numwe atazi ko yatsindiye isoko kubera ari umuseruko. None rero mu majambo makushatse kuvuga ko natanze inkuru ntatobije neza. Ahubwo twebwe nidutahura ikintu abaseruko baguhaye. Gipe nta kindi yakora yatari akamwana wa mama. Mukama wanje. Hamugashumutera amashugwe. None ndakubaje sinzi ko ndanagutahura. None nk'ivyo uri kuravugaho urabifitiye ivyemezo. None we ni kubera iki? Waje utanga inkuru natwe tubarije. Mwebwe nabandi. None jewe ico mfatira bwire ntanga inkuru we urakiza. Oya naco nzi. Ikanyere ntacuzi. Tumbiza impande zose. Ukarega gushigikira gipe ariko akora amakosa. Umviriza renda kubwire wa muntu we. Jewe inkuru natanze narayitohoje neza. Ivyerekana vyose ko gasore yatsindiye isoko abikwiriye ndabifise. Oya. We rero sinzi ivyo ukora bikora ivyo ukora vuba. Abaseruko turabazi. Wowe nawe nk'umurengero ntiwari guca ubashigikira. Jewe nta kintu na kimwe combuza gushigikira umuntu ariko akora ivyiza atarenganya kandi akorera mu muco. Ngo akorera mu muco? None uharira iki wewe? Ubu rero nanje ma ijambo. Nerekana ingene abarengero tuko turatutizwa izuba riva. Wehoho ntujebwo. Umve ndakubwire. Kandi Web TV ikinyamakuru c'ibitutsi n'ibinyoma. Sa? Habe namba. Utiki? Ico gishire mu mutwe. Uti rero abarengero nta jambo bafise mu kinyamakuru iwawe. Umviza ndakubwira. Ivyo bintu vy'abarengero jewe nakubwiye ko atari byo nkorerako. Ukaba ufise akakubakiye. Genda ubarize kuri izina hasi kuri izina. Ushaka nje kuba ndi hamenye y'abatwenzi imbere ya gipe. No shaka je ngiriye. None wewe ntacu ushobora kudufasha kandi uri umurengero. Wa muntu we. Je nibaza kuri kurangora. Nakubwiye. Kandi Web TV si yo kubiba amacakubiri n'ugwanko. Twebwe dutanga amakuru twatohoje neza. None ngaho ikidatahuritsemwo n'igiki. Okay ntangorane. Ubu ndatahuye neza ko ari kinyamakuru c'abase. Okay nta kundi rero bifata uko ushaka. Je nkurikiza amategeko agenga umwuga. Ibirenze aho naho uraraba handi uja kubibariza mbisa. Wedo hengera samari. Ico nyo nibaza gusiga ukizura bize. Nyarukiriza shanyarutsa. Oya, bandura indirisha. Gipe. Sa. Uno musi shaka kuhindura. Ayo mafuro wapi? Muta. Yago. Namayi. Ushaka kumfati. Uno musi shaka kufata gatomo. Yamayi. Akavinyu canke whisky. Muta. Namahoro. Ugira unsorera mu vinyu na whisky. Emwe neza cyane. Uno musi kirazira ko ndaguha ivyo wahorako. Mana ya. Oya. Turi mu bihe bishasha. Oya basi banza umbwire mutama. Ufise anniversaire cyane. Eka nta anniversaire. Cyemwotsi. Asha sinibuka naho navukiye kwe. None mutama. Ivyo bishasha uvuga ni biki? Cyane. Izo noti wazikuye he mutama? Wewe fa kunywa. Uratega bamfunze. Hariho umuntu aheruka kuvuka ubugira kabiri. Yeko. Ivyo none ko ndahora ndavyumva mu bakezoka mutama. None wewe ubizanye gute? Umviriza gipe. Uyu munsi mukuru ndikwenda kugirira wewe. Jewe? Ego. Waraye uvuye mu mwiza uja mu muco. Muta. Ego kabisa. Ego. Umviriza basi muta. Tubo muri ibintu uri kuravuga. Je numva ntako ndabitahura. Gipe. Nta kindi kintu nyengiriwe. Atari kugushimira ko waraye witeye iteka natwe gukari dutera. Muta. Basi gute nakiziki. Yewe. Reka mvuge buhoro. Nagire nabanyumva. Bijyasho ko waraye weguriye umuserukuru wacu gasore. Uri umugabo mwishwanje. Uri umugabo. Yo. Muta. Ariko kuri nje buka kwera gasore yatsindiye isoko. Oya nawe. Oya.
si kubera gasore yasindiye isoko kubera wewe watahuye kutegerezwa gushigikira abaseruko biwanyu icyo ntuzi ko arico nama ndagusaba muta aho hoho rero urihenze cyane gasore nta na kimwe namufashije yatsindiye isoko ko ari we yabaye wa mbere gusa kaye oya shamvugisha ukuri warakagoboreye oya kandi felicitation wa puta ivyo urazi ko jewe ko atavyo no ukora kamera bikubwiye mutanga gasore yaronse isoko biciye mu mategeko nta kindi asha wewe urafa kuze urabikora ko nyene naho utavyemera mugabo naho mbwiza kuri jewe urazi ko atawona bijana muta jewe sindaje kwera inyungu z'abaseruko mutama nama nabikubwiye ndahari kugira nkurikiza amategeko ewe wa amategeko we yego izina niyo abanyerusangi bose mutama ivyo vyakamwana wa mama nivyo vyatumye injyane ziguma zisubiriza ngahi rusange urabizi nawe mutama aho rero nawe urazanye ibitangaza bizoza gukura injyane hagati y'abaseruko n'abarengera yego cyane none gamuta nkurikije amategeko ntawe usura kwidogira uwundi kandi rero ivyo nivyo bizotuma asubira kunga ubumwe yego mama jewe ivyo ndavyita guta umwanya reka noneho ndakuraje kwijoro kugira ngo uzinde gufata urugendo reka tuje kuryama besha wibaza ngo ndarironka yuri erega ahantu ushobora kwibaza agahinda mfise utazi jewe nukuri ndavyiyumvira bikansiga ibintu kanyenyeri yankoreye muka nta nuko nobivuga jewe nukuri nari navyizeye gose nari namaze kumubona ari umukazana wanje ega naje nukosha urubanza sinari namaze kurupanga gose twamaze kuba ba mwana byaheze mugabo ndakeneye kumenya ico kanyenyeri yabengeye tani umuhungu wanje je nabona yo umugabo mwiza eka sigaho reka nukubimbwira haje undi no mu gusara nukuri kanyenyeri yararozwe aha nta nasokwe niruze canke naho usanga yifitiye uwundi yuri singene namukunda ntawafise etane wanje nawe atarazi uwo wundi mugabo yoza aruta etane yobande nukuri uramubaza neza je nibaza ko amufise etane wanje we wari mu gusara beye mwe nzomusaba imbabazi gute eka na wewe ndagusabye imbabazi sha mugenzi wanje oya none gashaka atari wewe nawe ndazi washaka ko etana kubera umukwe yo aha nagendera hasi kubura hejuru umuhungu mwiza yitonda atunze aba mu mahanga mana karoge karabaho etane wanje rero icamwisha kikamusonga nuko kanyenyeri ya mwanse akamwankana n'ivyiwe gutegana erega jewe ivyo ntavyo namenye ndahumiwe mwavyaye mugahe kagenda gowe none ntuzi ko yari yamuzaniye kado ya telefone basha burya yarayimuteye ngo ntaco tuma yigumana none gasha mama etana wowe ntiwumva ko ari akaroge beye mu mwana wanje ninde yamuroze eka ntawamuroze aho usanga yifitiye uwundi atarabikubwira gusa mana ntanakabimbwire nta nuwo nkeneye kumenya nukuri umugabo ya letane nta nuzoza muruta reka twiha amahoro shayuri ico utikorera nta kundi ucutekereza erega shaweho n'umuhungu azovuza uruhwa uwundi azobashitse kanyenyeri wanje nawe hagiye gutanwa nika oya eka nawe reka kuvuga nabi burya uw'Imana yamwandikiye azoza mbabajwe nuko twagira twibere ba mwana none byanse oya jewe numva bidashoboka ko kanyenyeri yo kwanka etane yo mubenga emwe byabaye rero mpeze ndabe mana jewe ngiye kwicarira kanyenyeri ndabe ko yogondozwa kisubirako emwe uragerageza uzobumbarira emwe ubwo ibintu vya kanyenyeri bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze tubasomere akabazo kari kabajijwe toyoyo aratahura ko gipe atari kumuha isoko yo gushora amafi n'ahari umugenzi wiwe
mbega ivyo bibahaye ikihe cigwa? Intererano z'uno musi katuzihere kuri Eric Iranezereje ava ivyanda ku musozi wa Bugeni ariko bakaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yagize ati Toyoyo yaramaze kumenya ukuri, aratahura cane ko ibintu vya rusangi atari mugenzi wiwe afata ingingo kugira ngo ashobore gushika mu kibanza yifuza. Atarazi neza ko ategerezwa kubahiriza itegeko hama agashigwaho n'itegeko ryemejwe nabo basangiye gutwara. Ati kubera babonye ko akwije ibisabwa. Ati cigwa nkuyemwo nuko twese twomenya ko kizira kwemerera umugenzi wawe ko akazi ategerezwa kukaronka kubera ko akubonayo. Ati kuko vyohava bivy'urugwanko mu gihe bidakunze. Hakizimana Emmanuel nawe avuka mu ntara ya Gitega muri commune Gitega ku mutumba wa Higiro. Yagize ati cigwa nkwe mu gice c'amajana ati misi yose ni kumenya ko umuntu atohabwa ikintu canke akazi ngo nuko ari umugenzi umuryango umubanye, ati ahubwo vyohabwa ubugikwiriye. Ati ku rundi ruhande twotahura ko kuba mugenzi umuryango umubanye afise ububasha canke icajejwe ha canke hariya bidasigura ko ucuronka akazi canke ikintu runaka vyoroshe. Ati ahubwo nidutahure ko ikintu cose kironka ubugikwiriye. Diomede Ndayishimiye nawe imatongo mu Kijuri yagize ati cigwa twakura muri ico kiganiro ca Toyoyo na Gipe ati nuko botubera karorero tukabona ko ahantu hariyo uwacu atari ngombwa ngo ico ukeneye wewe cose utegerezwa kukironka. Ati ahubwo twoshira imbere guhiganwa agashika uwarushije abandi. Uwindi munywanyi yatwandikiye ni Murengera Ntwari Alfred ava mu Cankuzo kuri centre aho bisigaye bita Ibuhumuza. Yagize ati kubona Toyo yatahura neza ko Gipe atari kumuha isoko na hari umugenzi wiwe. Icigwa bimpaye nuko Toyo yamaze kurengera kure inyungu z'ubwoko bumwe bimwe agashigikira neza yivuye inyuma umuntu wese akora yisunze amategeko. Na tiburya amategeko niyo mucarubanza mukuru. Manase ni ubuntu mu mugamba muri zone Nyagasasa ati kuba Toyoyo yashoboye gutahura Gipe kuvyo gutsindira isoko ni ikintu ndamushimiye ko nuko yemeye ko yarushijwe. Ate ese yaba abantu bose bomera nka Toyoyo tukaza turatera intege abarongozi nka Gipe igihugu coheza kigatera imbere. Yarangije atera intege izo ndongozi zoba zititwaramwo neza nka Gipe. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Karine Nkengurutse wava mu ntara ya Ruyigi Isanzu. Yagize ati Toyoyo aratahura ko Gipe atari kumuha isoko, ati kuko hariho ubikwiye kumurusha. Ati cigwa nkuyemwo nuko Gipe atashatse guhengama kubera ubugenzi bafitaniye na Toyoyo, atahubwo yacishije aho kuri. Atese abarundi natwe twokoresha ingingo mu buzi bwacu cane cane abo tujejwe tutaravye impunzi. Ati twoba twogoroye. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha naho niho mwe twasomera akabazo gice muheje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira Kanyenyeri aranse guha ijambo uwo murengero ngo agire ico ashikirije kuri Kan Web TV. Mbega yoba murenganije? Sigura. Ndasubiramwo Kanyenyeri aranse guha ijambo uwo murengero ngo agire ico ashikirije kuri Kan Web TV. Mbega yoba murenganije? Sigura. Akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza umutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari igice c'amajana 864 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cyari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.